umwaka n'umwaka wa Bantu Bwoy navyo ubona none kwisara ryosha rakano mwijoro ingo tugire party tugiyoga cyane ibintu bigende fresh cyane ni Double J Bad Boy Killer umwana w'Igitega ari iwacu kuri centre ya politique y'igihugu ino munsi twamusanze muri Bantu Bwoy niho musanzwe mu muzi yasanzwe ari atubwire vyije vyerekeye indirimbo yiyo mzazi indirimbo imeze neza mzazi umeze fresh ya meze fresh naura mzazi ari meze fresh tu ya ndakubona kiretse ko kugira ubone ko usigari nza hameze gute wandonse nawe waronse inzahabu Imana ishimwe ko waronse inzahabu urumva uratomboye. Thank you. So amaze tukumana Bad Boy Killer Double J jewe Double Boy tutatangura fresh kwanza kigana neza indirimbo je ngo ndayivuga ubwayo ndimeze neza cyane indirimbo ebana yasukuye neza nkuko vyama ko ndayivuga uko ya birinze bivuga urumva ninde yo harira so ndabashimiye ahubwo kubona mwarayakiriye neza n'abandi bose abakunzi ba Black TV abakunzi b'umuziki ndundi muri rusange cyo tukatoyi gusa konyene numva umenga no duma mu mutwe numva ibintu biguma bisuma yeah nguma mvuga ngo ni yanyuma ariko nkisanga nguma ndazituma yeah nerefunera mama umubwire ko ntatavyiza yo bararyama iyi ni pate after pate oya ntabwo ari karate sheri wawe mucunge ntumute ugoswe naho bamurigate yatugeza umenga no duma mu mutwe numva ibintu biguma bisuma kwisi arajyo mzee tujyanye ni hatari Double J indirimbo urayisohoye nivyo shaka kumenya kwanza ide ngene yaje burya ndirimbo ko indirimbo ngene yakozwe imeze gute dubwire gato histoire gato behind the song. Video yakozwe mu mpera za 2019 mu mpera mu kwicumi na kabiri umva yari muri za video twari twavuze ko dushaka kurekurira ama video icyarimwe harimo ijya yumba ya Ellis Boy hamwe na Guyanje ya Fizo ni kwiti wanje umva zari gusokera rimwe ariko umuntu arapanga Imana igapanga ivyayo ariko ibintu byaragenze neza twashoboye kuyisohora uyu mwaka kandi kwivyifatamwe neza cyane kukiri yatevye none ya nkuko nabikubwiye nyene umuntu arapanga Imana igapangura ya kandi imipango y'Imana burya niyo myiza naho twe tuba twibaza ko twapanze vyiza indirimbo yagiye kuri channel yawe le 23 ubu turi tariki n'imisi ne après ubone ngiri kirakigubona ariko wavyitega canke bibona gute bon uko ahubwo bisumba uko nari ndavyiteze ya sinenzi ko mvuye mu kuririmba urukundo nkaja mu bindi abantu bo vyakira neza so kandi n'abantu bari bavuga ko Double J yaguma mu rukundo gusa peut-être ntashobora kwandika ibindi bintu atari urukundo ariko narashoboye guhindura kandi abantu barabikunda baravyakira neza abibashimira Jen gomanze ku ndirimbo bwayo resa indani muri video ne ngoma ko niyo naravye cyane gose umansubira no kuyiraba video nawe kubimeze fresh cyane ariko abantu bayirimwo cyane hano muri Bantu Bwoy kuki mushima cyane gushira abantu muri Bantu Bwoy cyane mu video yayo kuko kenshi ndabona kenshi mu video yayo usanga muri kumwe bon sabantu muri Bantu Bwoy gusa ni presque bose niko novuga abandi baza kwiyongeramo mu mbwa muri Bantu Bwoy bamaze kujamo ni mu ntumbero yo kwerekana urukundo hagati yacu kandi turashigikiraniye cyane na muririmbyi ashobora gukora video muri Bantu Bwoy ngo abandi ngo usange ngo si hari ngo canke iki bajya nyene dukorana example nka CEO wacu je mvuze ati nfise video shooting yiwanje abifata nko kumenga ni video yiwe iza gukorwa kuri uyo munsi so araza kare tugapanga ibintu hamwe wanashima kuri ujya munsi we niwe iriko rapanga abantu babwira ati gira uku acting uku mwebwe ni mwifate gutya muri video washoboye kumubonamwo nawe yarabonetse muri video ariko ratamba umva zerekana ko aryoherewe igikorwa cy'abana ariko araduza canke cy'abana cy'abaririmbyi biwe so vyerekana urukundo hagati yacu kandi ni vyiza cyane je ndabikunda bikizo gutamba mu ndimbo nk'umudancer uwo wavyakiriye gute kubera yuko ababifata negative n'abandi babifata positive ya kuri jewe ni ikintu gikomeye cyane navye umuririmbyi nakuze numva umuririmbyi nakuze nemera umuririmbyi nakuze nshigikira 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 umuririmbyi na
je nari umufana cyane wa Big Farious no kwishuri naririmba indirimbo ziwe cyane so kubona rero umuntu nk'ujyanye muri iyi myaka asigaye ari umuntu agushigikiye asigaye ari umuntu akunda ibikorwa byawe asigaye yumva aryoherewe kuba muri video yawe urumva ni ikintu kinkorako cyane jewe kandi ndamushimiye cyane ku rukundo rwiwe kandi novuga ko biri hake aho uzobona umuririmbyi nk'u Big Farious siwe mugwiza atunga wa mbere ngaha mu Burundi cyangwa nta suvuga ngo afise uburyo bw'umurengera cyane gose ku buryo yovuga ati jewe umwaka ndashoboye gukora video 5 ariko kubera mfise abandi bana ndiko ndafasha kandi ishaka ko nabo baduga reka nikawushe nsohore 3 hama Double J cyangwa kiriko nabo bakore video cyangwa iki mu buryo bwiwe mu mahera yiwe so uwo mutima uri kubaririmbyi bakeye cyane twamushimiye cyane gose rero ndamushimiye cyane ikibazo cy'urusanzwe ngo nabivuga hari umuntu yitwa cyane kwakunda kuba cyane muri kumwe hafi cyane ushaka kutubira gasokre ari muri Bantu Bwoy cyangwa ntarajayo ubwo ayo na dramati ranye ivuga yuko agiye muri Bantu Bwoy byamaze kuba officiel nubwo bitaba officiel neza cyangwa kumenya cyane kwina ameze gute kubona yeye kumaza mu ndimbo za mwanza ngaha muri Bantu Bwoy muri kumwe hafi close sana shani kwini n'umugenzi wacu watwese kuva kera n'umuntu ari hafi cyane ya Bantu Bwoy twe tumukeneye nk'ikintu aradufasha nawe dukeneye tukamufasha so n'ubucuti hagati yacu byo kwinjira muri Bantu Bwoy nibaza ko ntarimwe muri Bantu Bwoy gusa kiretse bishitse abarongozi ba Bantu Bwoy barashobora kubibamenyesha ariko muri kano kanya je nzi ko atarimwo so navuga ko n'umuririmbyi nawe afise urukundo ahanura abatoyi biwe kubera urya nawe nyirazi ko tumuzi kuva kera igemo yayitanguye kuva kera n'umuntu nanje nubaha cyane kandi afise umutima mwiza cyane vraiment kandi urazi ko tumaze gukorana Great. Muri video jengo mvuga video cyane video hari umugabo bise Mr Makofi mudiga kwitara Makofi no muri video yaraja kwitara Makofi kandi bavuze bati iyi video ushaka kuba nuko yovuga ati yakoze mu 2019 Amakofi yabaze gukubitwa ariko kagarutse kandi akwita Makofi muri video bicaye vuga yuko ahubwo iyo video mwabigiza kugira ngo nyene mwerekane yuko ati ntundazoswaza umhandi Makofi ico cyo kivuze kwiki umugasi ndakumuvugura muzi na kandi video bazingene yakwisoma kufomo abantu barafise droit yo kuvuga ibintu uko bavyibaza ariko ukuri nuko ujya ni Samley promoter ingene yaktinze muri rya video umva video twayikinye genre yari nka house party inzu y'umuntu mugabo twahakoreye party nyene inzu canke nyene urugo atabizi adahari kandi peut-être atabikunda canke ibintu nk'ivyo so agiye rero video iheze twashatse kwerekana ko ujya ari nyene urugo yarashitse asanga mu rupangi wiwe canke mu nyubako ziwe ariko habera ibintu vy'ibirori atavyazi kandi atavyakunda so nico gituma yaktinze kujya ivyo bindi navyo nzi kaza bazo kuvyana ngoma biyazi bibazo bitandukanye kw'indimbo yakuzwe inyuma yuko umuga kwitwa Makofi cyangwa kubitara Makofi ntawo bizi mwese murabizi yeso ngene agenze ariko je nkakabazo ntera mbanda ya ntera heza gatoyi video ahantu handitse it must be John La hariho Prudence yaherejeko je nawe muri Prudence ko bavuga ngo nibindi ni umuco neza ko batabizi neza atabonye ngene bameze ni Prudence wakoresheje cyane wengira waravye nabi ariko ahubwo ni uri wa mbere umbwivyo karakantu nyene tujya dukombe tubonerana tujya duto bashobora kuvanga inzoga ukanweramwo akajya mu gakari kafyondeka nyene bivanye ko hari nyene ikirori cyari cyashushe abantu nyene bari muri ambiance irenze ugasanga ibintu nyene biko birononekara ukuntu canke intebe zigasanzara so ni nuko bimeze ntabwo ari ico kintu vuze ubwo se Prudence ko aje nagwenda mico nyinshi byarancanze oya nubushaka arabasiye Double J inyuma no ndirimbo twitegeka iki inyuma y'indirimbo munyitegeko ibindi bikorwa byinshi bimeze nka kwiti canke bisumba kwiti
navuga ko uyu mwaka nuko abantu benshi batara uyu mwaka n'umwaka wa Bantu Bwoy navyo ubona none umwaka n'umwaka wa abandi bose batahe ntibatahe kubera twe turakora nabo bashaka kuba wabo barashobora gukora hama intumbero y'ivyo bintu byose azoba ari yo guteza imbere igihugu cyacu no guteza imbere umuziki ndundi ariko nk'uko ubibona twe twatanguye guyanje kwiti nizo hiti z'uyu mwanya tugezemo urashaka kubaze mw'isite bazokubwira uzoshaka kubaze mw'isite azokubumbe kwiti gisiguriye kwiti nashatse nagihaye insiguro yuko ari hajya iyo uba waborewe nuri mugwaye musanzwe création personnelle hari ijambo mu gifaransa ryitwa quit iryo jambo muri dictionnaire uravye neza barisigura ko ari ivre uri quit buri ivre mort ubore yani warengeje gatoya mugaje mu nsiguro yanje nacyendagi hindura kubera urazi ko abarundi twamye duhindura ibintu cyane ugasanga ikintu kiri mu cyongereza ucise mu kirundi ipantaro ugasanga ni pantalo mu rurimi rwayo rwa vrai so je nacyende ndagira kwiti kabiri kwiti yani uburi kwiti kabisa apana kwiti original umva ni nsiguro kandi sikuborerwa mu nzira mbi sikuborerwa mu nzira mbi kubera urabona niwe wavuze yashwanye niwe ntiyaraborewe yarashitse ngaho bisanzwe mu batwe twako turaryoherwa kubera bavuga ngo ubuzima ni buto cyane kandi kwima ni bibi nitwifunga Ndaboje merci kana gushimira ndakwifuza muri kokwa vyiza n'amahirwe menshi vyo kurakora nanje ndabashimiye cyane kubona mwatugendeye kuri uno munsi ndashimiye abakunzi ba Black TV ndashimiye n'abantu babandanya badusupportinga muri uyu muziki wacu imari bampera umugisha cyane Ndaboje ama réseaux sociaux Ndaboje ku ma réseaux sociaux yose yitwa Ndaboje once again thank you murakoze cyane merci guys namwe tuhavanye mu ntango kano higano kwenda kinde gihera www.blacktv.com isogwa tu Facebook nico kimwe ko mi big on the mic na kumena Frank kuri kamera ciao ndakunda cyane